Akunzi urubuga rwa Vuga Yesu TV, turamukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri uyu mwanya turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri Icintije Terence. Twari turamuhaye ikaze rero kugira ngo adushikirize ijambo ry'Imana kuri runo rubuga, ariko twagomba tumusabe abanze aduze isengesho asenga Imana. Urakoze papa, urakoze Uwiteka, turagushimiye ku rukundo dukunda, watumye utanga umwana wawe kugira data mwiza umwizera wese ntapfe rubi. Mu izina rya Yesu Kristo turatura ko abantu bose wabakunze urukundo rw'akabura rugero. Mu izina rya Yesu Kristo niwashima ko baguma mu bunyagano, niwashima ko baguma mu butware bwa sekibi, ariko ubimurira mu bwami bw'umwana wawe ukunda cyane. Mu izina rya Yesu Kristo inzira warayishizeho ishika muri ubwo bwami ni Kristo wenyene. Iryo zina data mwiza niryo dushira hejuru no muri kino kiganiro. Mu izina rya Yesu Kristo kize kumurikira abantu benshi, maze bamenye inzira ishika kuri data, ishika kuri wewe, maze bimukire muri ubwo bwami. Ni mu izina rya Yesu Kristo turabigushimiye, kaya taramajambo ariko aza kugaragara mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, n'abari twebwe tuboneka, ariko data mwiza izina ryawe rirushirizwe gushigwa hejuru. Ni mu izina rya Yesu ndabisenze nkenguruka, amen. Amen. Turaguhaye ikaze. Ego. Shalom shalom, abariko baradukurikira kuri no mbonesha kure Vuga Yesu TV, ndabaramukije cyane. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen. Ku mazina bamaze kumvuga, nitwa Pasiteri Terence Icintije, benshi banyita umusanganguzi. Ndi umwe mu bo Yesu yagiriye neza, nkahabwa igikorwa cyo gusanganura ubwami bw'umwijima. Ahari ikinyoma hose turahashikana ukuri, tukamurikaho ukuri ni Kristo akahashika, maze umwijima ugahunga, abantu bakaronka kwidegemvya. Kimwe n'ivyo ndabikora mu nzira zibiri, ndavuga ubutumwa, ndashinga intahe, hanyuma nkanaririmba kugira amahanga yose aronke message vyoroshe, ashikirwe n'ubutumwa bwiza vyoroshe. Ndirimba mu mudiho wa rap abantu benshi batamenyereye, kandi abantu benshi bakunze kuwita ngo n'uwisi, ariko ingabire zose ziva ku Mana kubera zirejejwe, twazihawe kugira zidufashe gushira izina ryiwe hejuru, zidufashe gushingira intahe ubukuru bw'Imana. Rero nahisemwo gukoresha ubu mudiho, abenshi bavuga ngo nuwa abisi, ariko nuwijuru kandi uravuga ubutumwa neza vyoroshe. Ndumuririmbyi w'umuraperi, reka tubanze ducishe ko gatoya. Kristo niwe buye abubatsi bagaye rigumye furuka, Kristo niwe soko ubukuru bwose n'ubwami bwose niho bukomoka. Ushaka ko bumami bisaba kuyamanika, kabari wo wimika mu vyukora byose, kabari waboneka yatabo mwikombe, anwera ku gikombe kugira subire kuba mu bwombe bwa data. Niwe kimaze kizima yasubije mu buzima, nta wundi ni Kristo. Niwe nirata ku musaraba amanitse, hari cakoretse igihuzu cahira cyaratantamutse, ndishikira ahira hahira, amaraso yiwe yampinduye icangera cerupfu niki carakuweho, ikingera ca Mpwemu nico casizweho. Ubu ndashima Kristo yankuye mwiborero, anyuzuza amahoro n'umunezero. Natonda cirata kuko sije nkiriho, ni Kristo murije. Mpagaze mu buntu bwiwe, mpagaze mu rukundo rwiwe, mpagaze mu ntsinzi yiwe. Nacitse imwe nawe, hamwe napfana nawe, nzuranwa nawe, nengeserezwa no kuba muri we. Ubuzimira bwa mbere no kutimenya icuri, kwitwa mugororotsi ntabwo turiho ikori. Ubwo n'uruhumyi rutavugwa n'amarori, bisaba gusa kumenya icabaye Karuvali. Hapfuye ubugororotse kugira jewe nawe tuba abagororotse kubwo kwizera Kristo. Nahinduwe musha sinkigira ubumenya kuvyo ku mubiri, kuko niyambuye wa muntu wa kera abuzwa no kwipfuza kubika uruhendo. Mpindurwa musha mu mpwemu y'ubwenge, Kristo ari muri nje, ubu ndicare mwigisha
reka nkwitondore niwamenya data nacyo uzobumenye si ukwirata ndazi uwo ndi we ndi uko ndi uwo ndi we ndiho niwe data ndazi urazi kuzi ko nzi data nohora habikora nohora habirema Kristo niryo zina ryiwe Kristo niryo zina ryiwe ndaze konze kera simvuka hahandi havugwa vya bindi sinkiri wa wundi ndicare mwigisha navutse ubwa kabiri navyo na mpemo umve nkubwira iwacu ni quartier VIP ni mu Bifilipi 3e avenue numero 20 genda ukisomere ntabwo ndi umuswakira imvugo ururimi rw'ijuru tukayaga amabanga n'uwaremye isi n'ijuru n'uwaremye isi n'ijuru ikizawe n'umubiri ico n'umubiri kizawe na mpemo ico naco ni mpemo erega niko biri intame impene ibivya igihume ntubumwana w'Imana utavyawe na mpemo barangurwa na mpemo nibo bana b'Imana ntiduhindura ubusa ubuntu bw'Imana Kristo yapfiriye kiturongowe n'ivyagezwe Kristo yaranesheje adusigira umwitse ngo twoye kwitsa imitima turabaja bicaka dufise ikitugera turasenga tukumvirwa kubw'imini hatunihira turahawe ubushobozi bwo kurandura ndetse no guhonya gusangangura gukomvomvora imigabo yose y'umwasi Satani ndameranya n'ijoro ko ndi umwana w'Imana kuko nk'umu w'Imana ari wadutakisha abadata uwo yari Terasi. Urakoze cyane Kintije Terasi umusanganguzi nagomba ndakuba tutadugira mu ijambo ry'Imana mbega uyu mudiho wa rap waje gute muri wewe? Ntidutangura turirimba impano ni impano kuririmba mu mudiho wa rap ni impano ni ingabire umuntu aba afise ariko urasanga benshi barayifise mugabo bakayikoresha ukutariko bakayikoresha gucyozanya gutukana muri mudiho wa rap benshi bagukoresha mu gutukana mu kwiyemera biyemera ati je ndiki ni je ndumwami ndi je ndumwami ivyo nanje narabikuriyemo narabiciyemo ciga kuririmba na nabikora muri ubwo buryo mugabo maze guhura na Kristo uwo mudiho nyene yarawuhinduye nshima kuvuga ubukuru bw'Imana ciye muri uno mudiho kandi nsanga bimeze neza gose ni mudiho ushobora gufasha abantu benshi bashoboka. Ego urakoze nagenda kubaza kandi kabazo tadugira ku ijambo ry'Imana. Mbega birakorohera gutondeka amajambo iyo uri kurategura integuro y'umudiho? Kubera sanzwe ndabimenyereye biranyorohera kubera bisanzwe bindi mu maraso ndafata message ngira ntange naca ndayubaka neza mu buryo bw'umuziki nyene nkashiramwo amajambo yubakiye kurivuga rimwe canke igaruka ry'amajwi canke amarime canke ibintu nk'ivyo nyene kugira umuziki uryohe biranyorohera narose message canda yubakira ikitso maze igaca iza ifise wumva nyene biryosha kuvuga nkuko bandiko ndabivuga. Ego Imana yaguhaye ingabire idasanzwe saba pasiteri uri mu bambere mu pasiteri maze kubona no kumva baririmba mu mudiho wa rap. Rero si benshi je novuga ko ubaye wa mbere rero Yesu akuje imbere kandi akomeza guhezagira. Amen amen. Ego ijambo ry'Imana nashaka ko tuyaga ko n'abariko baradukurikirana no munsi nashaka tutahure twigishanye n'iryari umuntu abo mugororotse kuko hari igicapo umuntu asanzwe afise ngo kwisi nta mugororotse ariho bakagarukirizaho gusa ntibamenye ati atari uwejejwe n'amaraso ya Kristo ugasanga bavuga ati kwisi nta mugororotse ariho ariko nashaka tuyage gatonyi kugira abantu bamenye ati kwisi harabaha abagororotse kuko uvuze ati kwisi nta mugororotse ariho woba turiko turahindura ubusa urupfu rwa Kristo woba turiko turahindura ubusa ico Kristo yaje gukora ni hamwe twoca tuvuga ati Kristo ntiyaje hano kwisi ugasanga turiko turakuraho igikorwa Kristo yakoze. Reka tujanirane n'abariko baradukurikirana dusome Abikorinto ba kabiri
gatanu umurongo w'21 bashaka mu murongo twinjirirako kugira tumenye neza na neza niryo utangura n'urwo rufatiro rwo kwimenya umenya ati wamaze kumenya ati ndi umugororotsi nirwo rufatiro rwo kubaho ubuzima bw'Imana hano ku isi kuko abenshi bibaza ngo tuzobaho ubuzima bw'Imana mu ijuru gusa ariko no ngaha ku isi biradufasha kubaho ubuzima bw'Imana kuko ngo kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike ariko ukwimenyereza kw'impwemu kugira ikimazi ku vy'ubugingo no mu buzoza kuba hano ku isi birasaba ko tubanza kumenya ico turi ico wakimenye ivyo biragufasha mu buzima bwawe kubaho ubuzima bw'abagororotsi ubuzima bw'Imana hano ku isi ndetse no mu buzima buzoza 21 haravuga ati umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana umwe atigeze kumenya icyaha uwo si uwundi ni Kristo nta cyaha na kimwe yarafise na Pilato yarabivuze ati nta canda kubonye ko ndakaravye tehe amaraso yawe ntazamurikire kuvuga yari yemeje ati Kristo nta cyaha yarafise mugabo nta cyaha yarafise mugabo ivyaha vyacu vyose yaravyikoreye igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri kugira turonke gushikira ukugororoka kw'Imana turonke ukugororoka kw'Imana nta muntu yoshobora gushikira ukugororoka abifashijwe n'ibikorwa vyiwe ngakora iki Abanyefeso 2 umurongo w'8 niho hatubwira ati ntibyavuye kuri twebwe vyavuye ku buntu bw'Imana nibwo bwadukijije ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije buturonkesha iyangabiri rutizindi ariyo mpemu yera uturonkesha kugororoka buturonkesha gusangira n'Imana kameremere kayo rero iyo umuntu yamaze kwimenya ati ubu narakiriye ubuzima bw'Imana nibwo rufatiro niryo tanguriro ryo kumushoboza kubaho ubuzima bw'Imana abenshi barifuza gukora iciza ariko ikibi bagasanga cabatanze imbere kubera iki nta bushobozi bubasunikira kubaho ubwo buzima bakiriye icambe ubushobozi aho tubukura mu kubanza kumenya ko twarose ukugororoka warose ukugororoka ivyo ubiheshwa no kwizera uwo Kristo niyo nzira yonyene inzira nimwe no kwizera Kristo kamwizera ko yapfuye akazuka ku bwawe hanyuma ugaca umwakira mu mutima ukavyatura ati ndakwakiriye aho uburose agakiza uburose ukugororoka uburose kameremere k'Imana ibisigaye nibikorwa biherekeza uko kugororoka n'ivyamwa duca turindira biherekeza uko kugororoka Yesu nashimwe abariko baradukurikirana utarahinduka kameremere ivyo kunda kuza kugaragaza ivyamwa vyo kugororoka biza nk'ivyamwa mugabo muri wewe usanzwe utekeye ukugororoka abenshi bashaka kubanza kwama ivyamwa hanyuma kugira bamenye ko bashitse kugororoka ubanza kubitahura ko wakiriye kugororoka k'ivyo vyamwa bitekeye muri wewe hanyuma ukabona kubishira ku mugaragaro ukabona gushira hanze ingeso nziza wakira kugororoka hanyuma ingeso nziza ziza kuza nk'ivyamwa vyo kugororoka baracurika ibintu abenshi usanga bariko baracurika ibintu ugasanga umuntu bariko baramuvyazamwo ikintu ahataragera kavyara kugira ngo ushikire agakiza bagashaka kubanza gutunganya ingeso zawe kandi ivyo navyo ntibizigera bishoboka n'abasogokuruza byarabananiye kwitondera ivyagezwe nico gituma isezerano rya kabiri ryaje ko kugira bikunde turibe Yohana wa mbere igice Yohana 1 igice c'17 niho hatubwira ati Mose yatuzaniye ivyagezwe ariko Kristo yatuzaniye ubuntu n'ukuri Mose ivyo yazanye vyarase ko bavyitondera bituma iryo sezerano
rihava, hanyuma haza irigira kabiri ariryo ryazanwe na Kristo atuzanira ubuntu kugira ubwo buntu nyene aba aribwo budushoboza kuba abagororotsi, gusangira n'Imana kameremere, atari ivyo turinze gukorera, atari ivyo turinze gukora, ariko ubwo buntu buca buratubako budushoboza kubaho ukuri kwa Kristo. Imana ntibesha, Imana ntisambana, Imana ntigira ivyo arya amakosa yose tuzi Imana idakora nawe ushobora kuyakora. Kristo niwe yaje gushitsa ivyo muri twebwe. Uko tumumenya niko duhinduka, uko tumumenya ibirenge ngo nico kumenya Kristo, niko Paulo yavuze, ivyamubera inyungu aca asigara bibona nk'ubuhombe. Rero no muri buno buzima uko umumenya niko vya bindi bitakaza ubushobozi kuri wewe. Kubera iki? Hariho ubuntu buriko buragushoboza kubaho ivyo nyene uriko urabaho. Uriko urabona ubayeho ubuzima bwo kwa nk'icaha, nturiyumvire ngo n'amayeri yawe, ababishobora n'abantu bashobojwe kumenya Imana, hanyuma uko bamenya Kristo, uko bamwegera, hanyuma baronka ubuntu bubafasha gukunda ivyo nyene Imana ikunda no kwanka ivyo Imana yanga. Si inkomezi zawe nizotuma uronka inkomezi zo kubaho ivyo. Paulo yarabwiye akantu Timoteyo wa kabiri umurongo wa mbere, ti uwo mwana wanje ugirira ubushobozi mu buntu bwo muri Kristo Yesu, ngivyo wanyumvanye mu maso y'ivyabona vyinshi, ushobore kubibwira abandi, bashobora nabo babibwira abandi, kugira dushobore kubaho ivyo twumvise ku muntu, ivyo twamwumvanye, ivyo twumvise mu butumwa bwiza, turonka ubushobozi mu buntu buri muri Kristo Yesu, hanyuma ukadushoboza kubaho ivyo. Ikosa rya mbere rero shaka kubanza gukuraho niryo kucica umuntu ukamucira urubanza ati uyu ntagororotse bivanye n'icyo ubonye, ariko banza umenye ati yarakiriye Kristo, ari muri Kristo, ivyo arafise ubushobozi bwo kubivamo. Mwigisha ijambo, mwigishe ukuri uko akwiye kubaho n'ingene akwiye kubishikako. Ivy'ubwami n'ivy'impwemu bisaba kwimenyereza. Ikintu iyo ucimenyereje rimwe, kabiri, gatatu, irya kane bizoba vyamaze kuba ibintu vyoroshe. Kubera iki? Ikintu cirepese incuro zirenga 10 kiba camaze gucika ingeso. Ico mu gukikora nta ngufu ushiramo. Ubuzima bw'impwemu mu kwimenyereza buke buke, ukazosanga wabaye umuntu akuze mu vy'impwemu, ntukiri umwana, wabaye umuntu akuze mu gakiza kugororoka k'ukuri. Ego karako nashaka nsangiza abantu, amahanga yose abimenya ati ni ikihe gitangura, nico kubanza kumva ubutumwa bwiza, hanyuma ukabwizera, ukakira kameremere k'Imana, hanyuma ibisigaye n'ivyamwa vy'Imana, n'ivyamwa vy'agakiza, navyo tubironka ko tugenda turakura, ko tugenda turafungura ijambo, ko tugenda turamenya ukuri. Ivyo bitera bica ku mugaragaro, atanga ubuzi wawe washizemwo, ariko ari ubuntu bwagushoboje kubaho ivyo. Mwarahezaniwe cane. Banyakubahwa bakunzi bagenzi b'urubuga rwa Bwayesu TV, turabakunda. Maze kumva umukozi w'Imana Pasiteri Terence amaze kutubwira iri jambo rijanye no kugororoka, kandi ijambo ry'ingirakamaro. Twagira tubasabe rero murikurikirane kandi murisangize benshi, kugira ngo abantu benshi batahurira ijambo ryo kugororoka ico arico. Mwibuke kugira s'abone, ariyo subscribe, hamwe na partage, na j'aime, na commentaire ntimuzibagire. Yesu abaho umugisha. Ego kubera aho ndabasezere, kubera aho umwasi Satani afise igikorwa cyo kutwemeza kutukira abanyabyaha.
ari abagororotsi, afise igikorwa cyo kugira icete caturega, ico yaragitabuyemwo kubiri, icete caturega yaragitabuyemwo kubiri. Ntimubandanye mucimadika k'ico cete kibarege ko mukira abanyavyaha, banza umenye ati nakiriye Kristo, nakiriye kugororoka, nakiriye kuba umwana w'Imana. Mu gihe wiyita umunyavyaha, ntubura umwana w'Imana, ntuburinjira mu bwami. Bisaba rero ko mu kugira tubeho ubuzima bw'abana b'Imana, tubanza kwemera ico Kristo yakoze, ko yaturonkeje kugororoka, hanyuma bigaca bikunda ko tubaho ubuzima bw'Imana. Mwarahezagiwe cyane. Hanyuma kandi nagira ngo bamenyeshe ko umukozi w'Imana Terence afise urubuga rwiwe uwo ugomba gukurikirana ibikorwa rukorera ko yotubwira ingene rwitwa. Ego, wandika Pasteur Terence Icintije, hanyuma kuri YouTube wandika Pasteur Terence Icintije, ugaca ubona ibikorwa kandi byose, amavideo agiye atandukanye, harimo ubutumwa bwiza kandi bwinshi bisaba ko mwitonda kubwumviriza, kubera ni rap amajambo menshi mu mwanya muto, bisaba ko kubwumviriza nk'inshuro nka 5-6 kugira bikunde utahure ibirimwo, hanyuma bice bigufasha mu buzima bwo gukora muri Kristo. Murakoze. Woshobora kuturangiriza Pastor Usenga? Ego, urakoze papa, urakoze Uwiteka, turagushimiye cyane kaya majambo si twebwe tuyasohoye, ariko data mwiza hari mpemu yera ari nyuma yayo, hari mpemu yera ashobotsa kubaho ubwo buzima nyene turiko turavuga. Abakwakiriye bose ndabateye intege mu izina rya Yesu Kristo. Satani ntasubire kubacira urubanza, Satani ntasubire kubemeza ko ari abanyavyaha, ariko ijwi ryawe, ubushobozi bwawe bubemeze ko bakiriye kugoroka muri Kristo, maze bashobore kubaho ubuzima bwo muri Kristo, ubuzima bw'abana b'Imana, ubuzima bw'abacunguwe, maze birushirize data mwiza guhishurwa, ubuzima bw'abana b'Imana buhishurwa hano kuri ino si, ntibasubire kwiganyira ngo basubire gusubira mu buja, ariko baba bitegenza by'ukuri. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze nkenguruka. Amen. Amen.